turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 886 igihe ibihugu bya Buraya na Amerika byari mu mpinduka z'iterambere rifatiye ku mahinguriro bise revolution industrielle. Iki gihe abakozi bakora amasaha menshi ndetse hari gihe bagiza ku masaha 15 ku munsi. Hatanguye kuvuga imyidogo ari naho havuka amasendika atangura kurekrama gukora amasaha 8 ku munsi. Kwigenekerezo rya mbere Rusamba umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 886 mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye imyerekano y'abakozi bagera ku 300,000. Imyerekano yatanguye mu mahoro gushika kwigenekerezo rya gatatu Rusamba aho umupolisi yarasaba ari mu myerekano maze benshi bahasiga ubuzima. Vyakije umuriro watumye amasendika yose y'abakozi akora imigumu gikomeye kwigenekerezo rya kane Rusamba umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 886. Uwo munsi nyene muri Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bita High Market haturitse ikibombe hagati mw'isinzi ry'abantu bari mu myerekano. Hapfuye benshi abandi barakomereka. Abakuru mu masendika y'abakozi bagera ku 8 barahagaritswe, 5 muri bo baranyongwa ku mugaragaro. Ibi vyaciye inkokora abakozi bose mu bihugu bya Buraya na Amerika maze kwigenekerezo ya 14 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 889 amasendika y'abakozi ava mu bihugu birenga 200 yahuriye i Paris mu Bufaransa maze bibuka za ntwari zapfira muri ya myerekano ya Chicago n'ababakuru b'amasendika bacirika ubwo gupfa ndetse bahava bapfunditse gushigikira ibyo abakozi basaba no kuvuga gukora amasaha 8 ku munsi. Bagiye banashizeho kandi umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi maze bawushira kwigenekerezo rya mbere Rusamba uhurirana na wa munsi abakozi bihereza amabarabara basaba kugabanirizwa amasaha bakora ku munsi. Video y'uno munsi twayihariye uno munsi udasanzwe w'abakozi n'akazi. Iyumvire gukora amasaha 15 ku munsi kandi ukabikora kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa 30 z'ukwezi. Nta weekend, nta munsi numwe wo kuruhuka. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburaya byari byarihaye ihangiro rikomeye kumara ikinjana ca 19 bamaze gutera imbere. Ibi ntibari kubishikako badahinduye system yo kugwiza umwimbo. Imbere y'uru rugamba guterambere bari babayeho nk'uko ibihugu byinshi bya Afrika bibayeho no munsi aho igice kinini c'abanyagihugu bibera mu misozi bagatungwa n'ibikorwa by'amaboko ahani nko kurima no korora nico kenshi bita economy de subsistance. Ico gihe rero ibihugu bya Buraya na Amerika vyari muri economy de subsistance aho igice kinini c'abanyagihugu bibera mu misozi birimira ingano, imboga, ivyamwa bakanorora ibitungwa harimwe intama n'ibindi. Bwari ubuzima bubayabaye kenshi bwarangwa n'ubukene mu miryango n'ingwara z'urutavanako. Vyose vyatangiye guhinduka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 769 igihe umushakashatsi James Watt yakora mashine vapeur. Iyi yari mashini yatangiye ingufu zatsa yandi mashini hakoreshejwe umwuka w'amazi yaba yashuhijwe. Ubu buvumbuzi bwa James Watt nibwo bwatumye hatangura kugura yandi mashini yaragamije kongereza umwimbo no kuhingura. Ivyatumye hatangura kuvuka amahinguriro maze hatangura gukenerwa abakozi benshi bategereza gukora mwaya mahinguriro. Ibisagara navyo nyene vyatangiye kugwira abantu benshi bakava mu misozi bakimukira mu bisagara bajanywe no kurondera akazi. Aba bacuruza umwanya wabo ku mushefu w'ihinguriro uyu nawe akabaha umushahara. Ariko kubera akazi kari kenshi muri aya mahinguriro kenshi bararengerwa n'amasaha menshi yo gukora maze batangira gusaba kugabanirizwa amasaha. Ntivyari vyoroshe kubakoresha kubera ko bari bakeneye abakozi kandi bafise akazi kenshi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 884 amasendika y'abakozi bari barishize hamwe kugira bagwanya akarenganyo bakorerwa n'abakoresha babo. Batangiye kugabisha leta ko bashobora kwihereza amabarabara mu gihe batokumvirwa ngo bagabanirizwe amasaha bakora. Ibi rero babishize mu bikorwa kwigenekerezo rya mbere Rusamba umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 886 ivyaje ko byara umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi ku isi yose.